Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara nshasha ya Burunga igizwe n'intara za Rutana, Bururi, Rumonge na Makamba bitabiriye amatora bamenyesha ko ahatari hake muri centre Makamba basanze udusanduku tw'amatora tumaze kuzura imbere y'isaha 12 zo mu gitondo nk'uko isoko ryacu ryavyibonera ibimenyesha. Centre Makamba saa 10 amasandugu yose yuzuye amajwi. Abamandateri bagiye gushikayo basanga bavuga ati abantu ko basavye yuko bazinduka ijoro gutora ntabwo twari kubabuza kubera basubiye mu mirimo yabo. Rero abatari muri iyo systeme nibo bariko baja gutora. I Bururi naho abitabiriye amatora bategetse gutora ku mugaragaro uwo vyabonetse ko atatoye mugambwe uri ku butegetsi yakubitwa bikomeye nk'uko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu. I Bururi ho nta kwiherera kugira amenye ngaho. Rero nk'akarorero hari bita mu Gahago, kuri Pinedo Gahago ni muri komine Yanda. Basha umuntu yayihenze aramubona adakora byose ahabona yayihenze yatora CNDD-FDD mbona ko zamukubise ashobora bamutwaye mu bitaro kwera. Mu ntara ya Rutana bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mitumba bari bafise amakarata y'amatora menshi hama bakayaha abanywanyi b'uwo mugambwe nabo bagaca batora inshuro nyinshi nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. Muri sosimo hariho umukuru w'umugambwe ku mutumba wa Gihoshe Nyafaziyane yari kumwe na ekipe niniya bariko barakorana bagafata amakarata y'abantu benshi bazegeranije zari muri envelope bo bagenda ku murongo babona ngo nk'umugumyabanga bazi yemera bagaca bamukurayo bagaca bamujana inyuma y'ishuri ayo rusengero aho nyene bariko baratorera bagaca bamuha aya makarata ibaze progression ku muntu w'igishika nka 50. Amatora yo kuri wa gatanu ruheshi yarayo gutora abajenama b'amakomine hamwe n'abashinga amateka.